Nk'uko mwabibonye raporo dutanze uno munsi ni y'intara zitanu twashoboye kujamwo dufashijwe na PNUD. Aho naho ibikuru twabonyemwo muri izo ntara za Karusi, Gitega, Mwaro, Bururi hamwe na Makamba, nuko henshi usanga hariho abantu bafunzwe mugabo bitagaragara icatumye bafungwa, aho usanga mu gitabo batanditse canke banditse ugasanga ntihanditswe imvo ituma bafungwa. Ica kabiri hari abo usanga ivyaha babafungira atari vyo vyari bikwiye kubafunga, hariho ivyaha baca amande umuntu gusa batarinze kumufunga. Hariho abandi usanga bafunzwe kw'itegeko rya naka, muntu atabifitiye uburenganzira nk'uko muza kubibona. Hariho abo usanga igihe bafunzwe ari cinshi ari kinini gusumvya ikirekuwe n'amategeko. Hariho n'ibitigi rero usanga birenze, ugasanga agasho kagenewe abantu 5, 6, ugasanga harimwo 20. Urumva ko ivyo agateka kazina muntu kaba gahungabanye. Hanyuma rero n'ivyankenerwa usanga bitariho, amazi, akazu ka sugumwe, kubafungurira, ugasanga vyose ntibikorwa. Igihe tuba tuhashitse hose haba hari umuopeje aba afise abo bantu, turamubaza kugira dusigurire imvo wewe yishimikije kugira afunga abo bantu. Mu gihe adatanze inyishu zishemeye canke nawe abonye ko habayemo ukwihenda, arafata ingingo wenyene kubera CNDH itarekura, mugabo we arafata ingingo akarekura abo bantu akabatozurira. Ni ukuvuga ko abantu baza barabwirana ngo mfungira canke ngo reka ngo ndamukomeshe canke ngo reka mbanze ndamufunge niho azoriha ibi, barakwiye kubihagarika. Bitagenze uko naho leta irashikwiye gushiraho ubundi buryo bwo kugorora abantu baba bafashe ingingo mwene izo, kuko nabo murumva ko baba bariko bahungabanya agateka kazina muntu, kugira ngo umuntu agire ico atinya. Basanze umuntu yafungiye ubusa nawe agire itegeko rishobora kumukurikirana.